Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikorwa n'ibyaranze abanyepolitike mu Burundi muri kahise no muri kubu. Murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cyo kiganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyepolitike b'abarundi. Mu kiganiro cino munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze wari ntwa muntu wazangabo zitatu zari zifise Peter hejuru mu 2015. Yari mu bahoze bagwana muri FTD akaba yari no mubegereye umukuru w'igihugu. Benshi bamuzi nk'umuntu yanka karenganyo aho gaturutse hose. Ntiyavuga mu maradiyo ariko hari benshi yakijije umutekano wabo ubangamiwe. Birumvikana ko atari gushigikira ihonyangwa y'ibwirizwa shingiro naho byari bikozwe n'uwabo. Ntiyashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, nivyo vyatumye aba mu buhungiro ku ico gihe. Uwo muntu ninde? Uwo si uwundi ni commissaire de police chef canke lieutenant general Guillaume Nabindika. Mu 2015 ipeti ryari hejuru ya yose mu nzego z'umutekano ryari CPC canke lieutenant general. Abahoze bagwana muri FTD bari barifise ni Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni na Guillaume Nabindika. Turaza kubona mu mabanga yagiye arazezwa ko yari yegereye umukuru w'igihugu, tunabona ingene yatabaye ababangamiwe be n'ingene yabaye mu biyamirije ikiringo ca gatatu. Nibiki byaranze ubuzima bwa CPC Guillaume Nabindika? Nidufise idonido y'ubuzima bwa CPC Guillaume Nabindika ariko turazi amwe mu mabanga yagiye arazezwa. Ico twavuga ca mbere nuko CPC Guillaume Nabindika atandukanye cyane n'abategetsi benshi. Abo benshi bishira imbere ukwiyemera no kwiyerekana, CPC Nabindika n'umuntu yicisha bugufi benshi batanazi akabatere ku vy'ubusuma benshi bashize imbere. General Nabindika numwe mu ntwazangabo zahoze muri FDD yubashwe cyane kuko izina ryiwe ritigeze rivugwa mu mabi y'ubwicanyi n'ubusuma byaranze ubutegetsi bwa President Nkurunziza. Yarajejwe amabanga akomeye mu gihugu uhereye ku kuba umunyamabanga adasanzwe w'umukuru w'igihugu, secrétaire particulier du président, mu nyuma aba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, chef de cabinet du président de la République chargé des affaires de police. Muri Munyonyo 2014 igihe hari ntwazangabo z'abagenero bahoze muri FDD bandikiye President Nkurunziza bamugabisha ko atikuye ko General Bunyoni na General Adolphe Nshimirimana ko n'abatazomushigikira mu vy'ikiringo ca gatatu. Bunyoni na Adolphe Nshimirimana basabye Nkurunziza ko atohirahira ngo abakure adakuye Guillaume Nabindika na Evariste Ndayishimiye. Ni gutyo CPC Guillaume Nabindika yakuwe mu mabanga y'umuyobozi mwishikira ajejwe igipolisi agigwa umuyobozi mukuru wa INSS, amabanga yabayemwo gushika bunze mu 2015. CPC Guillaume Nabindika ntiyaretse gusa kwivanga mu bwicanyi bwaranze intwaro ya President Nkurunziza, ahubwo yaranatabaye abatari bake mu buzima bwari bubangamiwe. Iyamenye imigambi yo kugandagura abantu yarakora ibishoboka byose bakabimenya atarinze kwiyerekana wenyene. Hariho bamwe bamukesha kuba bakiriho, Imana bimuhera umugisha. Kubera yanse gushikira ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza n'ingaruka zaco, General Nabindika yaratewe ubwoba bikomeye acahitamwo kuyanyaga. Ubu ari mu buhungiro mu mahanga. Yagiye afise ipeti rya commissaire de police chef, akaba ariryo ryari hejuru mu gipolisi c'u Burundi ringana na lieutenant general wo mu gisirikare c'u Burundi. Mu 2016 CPC Guillaume Nabindika yaratanze ntayihambaye ku ruhara abagenero bahoze bagwana muri FDD bagize mu kugerageza kubuza ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Bamaze kubona ko bishobora kubananira kugondoza Nkurunziza, biyumviriye ko bopfuma bamusaba kwikurako General Alain Guillaume Bunyoni yatwara cabinet civile y'umukuru w'igihugu be na General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza ry'u Burundi. Abo bajenewe bibwira ko Nkurunziza yikuye ko abo bagabo babiri yari guhindura igihugu kigatwagwa neza n'ishusho guhinduka mu makungu. Niho havuye ikete ryasinywe n'abajenero 13 bahoze muri FDD, ikete ryatumye Bunyoni na Nshimirimana bakugwa, ariko mu nyuma President Nkurunziza yaramenye gucanishamwe abamwandikiye akoresheje kubaha ibiti no kubibutsa amabi bagirizwa.
nimwumve intahe ya CPC Guillaume Nabindika nkuko yashizwe ahabona n'urubuga rw'umugambwe PPD Girijambo mu rurimi rw'igifaransa. Hano turagerageza kuyishira mu Kirundi. Intahe yiwe isambura ibinyoma byinshi vyigishwa Barundi. Agira ati: mu 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha bwinshi n'ivyaha bijanye n'ivy'ubutunzi. Aya maraporo yaguma asonga agatoke Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca nk'abari kwisonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikorako mu mpisho, acatangura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'iperereza SNR. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose, niho Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu byo gusenga Alexis Barekebavuge amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barekebavuge yabibonamwo akajya ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana uwaka kubera ukuntu Barekebavuge yaguma yivanga mu by'amasoko ya leta marché public. Barekebavuge niko kwibira akabanga General Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe avyumvise ishaburiraniga kuko yabibonyemwo uguhemukirwa bikomeye, ararahira ararengwa ko upfa wagiye gupfa. Umushinga amateka Mohamed Rukara amaze kumva ivyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani, vyamuteye ubwoba, aca yihutira kumenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu 2010 Petero Nkurunziza yarasubiriye arategura gukura Nshimirimana mu mayeri akomeye cyane. Yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikiriza manza mukuru wa Republika, mu gihe Gaudence yarazwi nk'umukozi w'ubutungane adatamika ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari gufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo byaramushimishije cyane kubona yizegwa agakorana igikorwa cibanga n'umukuru w'igihugu. Ayo makuru ntiyatevye ariko gushikira vya bihangange Alain Guillaume Bunyoni, Adolphe Nshimirimana na Gervais Ndirakobuca. Baca batangura kwiyereranya intwazangabo zaho zizigwana muri FDD, bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambo gayitse w'umushikiranganje Ansire Ntakaburimvo wo gufunga FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganje w'umututsikazi ivyo ariko abikora umukuru w'igihugu atabizi. Reverend Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguza amateka baturuka muri CNDD-FDD baze banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimirimana na General Bunyoni baciye basaba umubonano aho umukuru w'igihugu yabakiriye Ingozi, bahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi, nawe abishura ko uwo mugambi mubi w'umushikiranganje w'ubutungane atawazi. Aca anabemerera ko agiye kuwuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri Gitugutu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba ciwe i Bujumbura, ayatumiramwo abafise ipeti rya general bose. Vya bihangange bibiri Alain Guillaume Bunyoni na Adolphe Nshimirimana baca barabuza bahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho, bagira ko barabumvira. Alexis Barekebavuge yari yasubiriye gucidikana Adolphe Nshimirimana, yihweje ivyo bintu abona birateye ubwoba. Niho yacahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ivyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi bikeya Petero Nkurunziza yavuye abakira mu ngoro y'Igitega bakorana inama ndende kuva 2 z'ijoro gushika 8 z'ijoro. Ingingo ihambaye yafatiwe muri iyo nama nuko atanga ingingo ihambaye nimwe yosubira gufatwa ivyo bihangange bitayizi, ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca genwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro bikuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef du cabinet civil du président, kugira kurikirana ingingo zose. Ni gutyo Bunyoni yagenywe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo
General Bunyoni ntiyakoze ivyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu byose mu minwe ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD vyari bigoye gose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basabye umubonano w'umukuru w'igihugu babishura ko boja kumanana na vya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira, abarongoye umugambwe babuye bitura abandi bajenero bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ivyo bintu. Ako kamo kakiriwe neza cyane kuko abajenero bahoze muri FDD nabo nyene ishabu ryaraniga baravye akagagazo ka vya bihangange bibiri. Tugeze mu 2014 ivyikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo vyavugwa mu gihugu cyose. Benshi mu ntwazangabo niyo bamenyesha Pascal Nyabenda ko biteguriye kugwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakagwi kiwe. Mu ncamake bagize bati nimba hobaho kwihanganira na gato ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana mu vy'ukuri ko ashoboye kwihagarara ko akagira ico yahinduye mu kugena igihugu gitwawe, na cane cane mu kwikura ko kakadwi ka Adolphe Ndayishimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu byakomeye ari uko yiyumviye amajambo nkayo mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri Gituguti 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenero bahoze kubagwana muri CNDD-FDD. Bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu badashimika gose ku vy'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bo kwikurako amabi yegekwa ku bategetsi bose ba CNDD-FDD mu gihe yagiye arakogwa n'akagwi gato cane ka vya bihangange bibiri twamaze kubabwira. Kwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abasarukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipete rya general cyahoze muri CNDD-FDD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni, igopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cyane ku bijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi vyaranze kakagwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ivyo bakora ku banyagihugu rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari gukura mu mabanga ivyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana mu gihe General Bunyoni we yari yavyiketse acarondera icitwazo cyo kuja gusinyisha ikete gihuta ingoza aho umukuru w'igihugu yarari. Abashize umukono kuri iryo kete ni ntwazangabo z'ipete rya General zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Verema canke Vurumai, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobo batazira Ndakugarika, Ildefonse Abarurema batazira King Kong, Audace Nduwumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonimpa, Isidore Ndeho kubwayo batazira Nankubade, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Emmanuel Miburo batazira Comater, Tasien Ivy'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve na Guillaume Nabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ivyo yari kwarasabwa ku 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bavuga igifaransa francophonie yabereye muri Senegal. Bucagenda yakoranije kwa 27 Munyonyo 2014 kakagwi ka Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Ubwa mbere kubogoza ivyo bihangange bibiri, yongeye ko n'abayobozi bishikira biwe bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu, no kuvuga Evariste Ndayishimiye na jewe nyene Guillaume Nabindika. Ubugira kabiri kutitandukanya n'ivyo bihangange mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe. Ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi zibatera koba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Hacindwe zibiri gusa wa mugwi w'intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza vya bihangange bibiri Ndakugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atavyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi.
izindi ntwazangabo zavuye zemererwa amahera, abandi biti bikomeye, abandi batwagwa n'amacakubiri y'ivy'intara n'ibindi, baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipete rya general zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyene. Aha niho harangiriye intahe ya General Guillaume Nabindika, ni naho turangirije ikiganiro cy'uno munsi, tubitsa kugira ico muvuze muri commentaire ariyo comment, kugira like ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha. Thank you.